Bene data nkunda ndabaramukije aho muri hose kw'isi yose izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rihabwa icubahiro. Wo muri kumwe ni Françoise Habonayo. Ndashimiye Imana kuko twongeye kuronka umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero tuza gusangira ku ntahe y'umukozi w'Imana yitwa Ndayizeye Christine wo muri Norvège, aza kutuganirira ibitangaza bikomeye Kristo Yesu yamukoreye. Nuko rero mwese ndabifurije guhezagirwa muri yo ntahe, kandi mwonge gukwizera mumenye ko Kristo Yesu ko ararejo n'uyu munsi ariko ari kandi nuko gikora ibitangaza. Imana yo mwijuru ibahezagire. Amen. Bene data nshuti z'Imana, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nshima Imana yo mwijuru cyane idushikije muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Byukuri ni iby'igiciro cyane kugira ngo tugire ubuntu n'Imana, tubone turangiza umwaka dutanga uruyundi n'ubuntu bw'Imana budasanzwe. Jewe nitwa Ndayizeye Christine, w'Imana yagira ubuntu, nkunda Imana kandi byukuri nayo sije ndayikunda ahubwo niyo yankunze gusa uko ndayikunda. Rero uyu munsi nashaka gushingira intahe Imana yacu, Imana y'urukundo rwinshi, Imana y'imbabazi nyinshi, Imana yatuzaniye agakiza ikarungika umwana wa Yesu Kristo ikunda cyane, akaza kudupfira ku musaraba kugira ngo natwe agende aduhishura kandi agende atumenyesha ukuri, agende aradukiza. Rero uyu munsi gituma ndiko ngomba gushingira intahe nuko Imana yangiriye ubuntu. Bene data, umuntu yarondeye Imana yatubwiye mu ijambo ryayo ngo uzondonde budahumeka azombona. Si kuvuga naronde budahumeka, ariko umwanya muto ushaka gushira imbere y'Imana ukagenda kurondera Imana, uwo mwanya ukawushira kugira ngo ushake kumva icyo Imana ivugana nawe, canke yuko ari icyo Imana igukorako. Byukuri Imana y'imbabazi n'ubuntu n'urukundo rwinshi, natwe rero ikatugenderera ikatwihishura kandi ikabikora, kuko nico yadusezeraniye. Rero nashaka gushimira Imana yo mwijuru cyane, ni kenshi ngira neza nkubona bwene gukunda Imana ko nanje yuko nakunzwe nayo n'ubuntu budasanzwe cyane ingirira, kuko incishizamo ikangira neza nanje kanhwenza ikanyihishurira. Rero kubw'ibyo rero gituma ngomba gushinga intahe uyu mwanya ni amasengesho nagize amasengesho mu mwaka uheze, hari mu kwezi kwa 11. Nayo masengesho y'imisi 21, ariko ndi masengesho y'imisi 21 ninginga Imana cyane ko nashaka Imana inyihishurire, nashaka Imana igira icyo umbwiye, ko yatubwiye ngo dukizwe ku munsi ku munsi, duhinduke ku munsi ku munsi. Ariko kenshi twebwe iyo twakijijwe niyo dusenga, ni kenshi cyane tubona umengo twararangije, ni kenshi umengo twobwiriza abandi, kuko nanjye nagiriye ubwo buntu ngatura nk'umunsi kwisumba byose. Ariko natwe Imana ntiyari bibwiye bamwe, ibibwira twese, kuko tukiri muri iyi si haba hariho byinshi cyane dukeneye kwitandukanya, ko hariho byinshi cyane dukeneye kandi kugira intambwe no mu gakiza Imana yaduhaye. Rero kubw'ibyo rero icyo gihe nako ndasenga Imana yo mwijuru kugira ngo narongwe mu masengesho bwa mbere tukigiye kuyatangura, numva mpemu Imana ambwira ngo kwiyambura, numva kandi mpemu Imana ambwira ngo nukuvuga ijambo ry'Imana rigumariza ko ese kera ko babwe gukura ibigirwamana kwa imyanda iki byose iyo micafu itandukanye. Umuntu ko basanga yarakijijwe ari imbere y'Imana, urasenga ndetse uranakoreshwa n'Imana, ndetse uranahishurirwa n'Imana. Ese Imana nta kindi ushobora utubona ko bidakwiye ko tugenderamo? Rero numva rero sinabona neza icyo n'abandi ko ndabiza ntabyo nabona, ariko ko ari gusenga gutyo gusa, kuko y'Imana yitubona kure kandi ikabona byose, ikamenya byose. Ko twebwe n'ibyo tumenya n'ibike n'ibyo tutahura usanga ari bike cyane, ariko kuko yo yizi ibyo tuba dukwiriye kwiyambura. Bene data ni umuvyeyi mwiza cyane. Rero numva amasengesho ndayoriya nta muri ubwo buryo, mbwira nti Imana ikintankwiriye ikitagukwiriye kindi ko ndakwingiza ukimfashe ukinkiza. Ikiri kuri jewe cyangwa icyo ngenda mu cyangwa uko no bameze bidakwiriye imbere y'inyonga zawe Mana, ndakwingiza ubinkure ko uzobugize neza. Numva saba kwiyambura cyane, Imana imbonera kure imfashe ingire neza impishurire, kandi nonge ndiko ndasaba n'amavuta nkuko nagira ubuntu n'Imana, nkuko nabwiye nkaba nkorera Imana yo mwijuru. Rero mu masengesho tugiye kuyajamo rero ndogwa muri Ezekiyeli 36. Muri Ezekiyeli 36 hamwe Imana y'imwijuru ikirabwira abanyisirayeli ikababwira ngo nzoboza imyanda yose. 36 guhera ku murongo wa 25 bavuga ngo kandi
ngo nzobamija ko amazi meza umushire kw'imvyiro, ngo nzoboza imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose, ngo kandi nzobaha umutima musha mbashiremo impwemu nsha, nzokura umutima ukomeye nk'ibuye mu mibiri yanyu, mbahe umutima woroshe nk'inyama. Rero ngo reje nkomeza kubwirwa ayo mwumva ayo majambo nkora ko cyane gose, nongira ngomeza kubwirwa ayo majambo numva ankora ku mutima, numva ambujya amahoro cyane. Morning Imana nyoza Mana nkuko abidusezeraniye, binkoreko nkuko abidusezeraniye, Mana gira icyo ukoze gutyo. Rero Yesu akinahabwa icyo cyose. Rero amasengesho twakoze yani amasengesho y'imisi 21 numva nkomeza kwinginga Imana mu kugira ngo inkure kw'imyanda, inkure ko bidakwiriye, inkure gutyo ninginga iyo Mana yacu kugira ngo ngire neza. Ariko nako nasenga n'abandi ko twari ni amasengesho twari dufite mu rushengero rw'Imana. Rero ya Mana yacu icyo ngomba kuvuga ni ikihe, nuko igihe kimwe rero dusigaje nk'iyinga ngo duheze amasengesho, niwe naciye mpishurirwa nabaje kuronka ijambo ry'Imana ku munsi wa gatandatu, dusigaje iyinga ngo duheze amasengesho mu itanguriro 35 aho Imana yabwira Yakobo ngo agende kwigira igicaniro. Hama gacabwira bari kumwe igihe Imana yari yamubwiye ngo asubire kwa mukuru we Esau. Ariko rero Imana imubwira rero bageze mu nzira bagenda ngo agende kuyigirira igicaniro, azohora ishikanira kwimaze. Yakobo acabwira bari kumwe bose, abagore biwe n'abari kumwe bose n'abana biwe n'abagendanye nawe n'abakozi biwe, kugira ngo bakure ibigirwamana biri hagati muri bo. Ariko bo ngo baca bariyambura, ngo biyambura ngo n'impeta n'amahereni bambaye ku matwi, biyambara n'impeta, ibintu byose bigirwamana byose ngo barayimuhereza. Iryo jambo rinkora ko cyane numva ibigirwamana nabwiwe muri Ezekiel, tugiye ngiye kwigisha ijambo ry'Imana numva kandi mbwiye kwikura ibigirwamana, ngo biyambura ibigirwamana, ngo barayimuhereza arabizika munsi y'igiti. Ariko numva hari icyo binkozeko, ariko kuko nanje nambara amahereni, nanje nambara amashenete, nambara n'amabage, kandi byuko nabikunda cyane kuko urumva niyo nambaye ngashaza, numva ntabashize ko ibintu ntashajije uko bikwiriye. Nateza kuba mfite ihereni ryiza, mfite shenete nziza, mfite bage nziza, nkumva ko ndabishize ko okay. Naho naba nambaye mvutano cyangwa nambaye ikanzu nziza gute, numva ntabishize ko, numva umengo sindikwijije neza uko bikwiriye. Ariko Imana mu ijuru rero nihabwa icyubahiro, kuko igihe cyayo kigeze bene data igakora neza nk'Imana. Niho rero uyu munsi umwe rero mbona ngenda mwiyerekwa njyamye mu ijoro, ngenda mwiyerekwa mbona ngiye mu rushengero, nabona ngiye mu rushengero rwa Pentecote. Pentecote yari iwacu muri Afrika, ntibagira ntibambara amashenete, ntibambara amahereni, ntibambara yandi mambaga atari alliance. Rero kenshi rero iyo ngiye mu rushengero rya Pentecote uko bisanzwe ukomeze, iyo ngiye kwinjirirayo nk'iyo ngiye gusengerayo ndabikura, ariko nkabikura kugira ngo singwishe abandi, singwishe abasengerayo, kugira ntibasamane ngo bave mu mwuka baje kuraba jewe, kagomba gusa nuko basa. Rero je ncanja mu ndoto, rero ico gihe ndari masengesho, rero ncanja mu ndoto, ndota gute, ndota mbona ndiko ndi mu ishengero rya Pentecote, nabana nice nko ku ntebe imbere y'inyuma, ikiri kwigwa n'inyuma, hari inyuma ariko mbona iminsi iraheze, mbona umuntu asigaye hari imbere, hari kuri scene hariho icy'abakozi b'Imana, ariko uwo muntu mbona ni nk'umukobwa afite inda nini cyane y'imvuka. Ariko ndabona ntasohoka, jewe mbona abishengero byose abantu bose basohotse, abakozi b'Imana basohotse, abakristo bose basohotse, jewe ngenda ndamutumbera ijya ku mpamvu yagumye aho hantu ahera, kandi yahagiye atarakwiriye no kuhaja. Ariko mbona we wa mukobwa cyangwa njerezo kuguma ngaha, ndamusora inshuro nyinshi aranka, mbona ndamusanze ahagaze hari imbere, ndamubwira nti ahera uhoraho, ndamubwira nti sohoka ubunyene mu izina rya Yesu Kristo. Aranyankira, muhomeza kumubwira nti ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo usoke uva ahera uhoraho, usoke hanze mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma mbona ndiko ndakoresha autorite nini cyane, nkoresheje iryo zina rya Yesu Kristo, ndavuga nti ahantu nahera hisomba byose, nta bubasha nta n'ubushobozi ufite bwuza kwahagarara, ndagusohoye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, Imana nkorera.
rero uwo mwanya nyine bizabona umukobwa arasohotse akashitse imbere y'umuryango nzambona yanda imuvuyeko sinabonye yiyonge nabonye wa mukobwa abaye umukobwa asanzwe cyane ahubwo agenda asimbagurika ngo ndakize umudamu yaje mu rushengero ngo baransenga ngo ndakize hanyuma rero nje ndasohoka nanjye urwo rushengero ndamukurikira ndasohoka nanjye sose maze kurenga umuryango nkora mu isakoshi nambara y'amahereni nambara y'amashenete nambara y'amabage nkuko nsanzwe ndavyambara kubera nsose ariko umuryango w'urushengero rero mbona abantu barakoranye bamukoranira ko ariko arabwiye ingene yakize ingene yasenga n'uriya mudamu nabona ariko ndagenda mwibarabara arambereka ngo n'uriya mudamu mbona yabashi bavuga bati umudamu umwe ari kumwe nabo ngo nazambwira ngo ngaruke mu rushengero ngo hariho n'abandi benshi cyane bagwaye ngo ndasohoka nanje sose maze kurenga umuryango nkora mu isakoshi nambara y'amahereni nambara y'amashenete nambara y'amabage nkuko nsanzwe ndavyambara kubera nsose ariko umuryango w'urushengero rero mbona abantu barakoranye bamukoranira ko ariko arabwiye ingene yakize ingene yasenga n'uriya mudamu nabona ariko ndagenda mwibarabara arambereka ngo n'uriya mudamu mbona yabashi bavuga bati umudamu umwe ari kumwe nabo ngo nazambwira ngo ngaruke mu rushengero ngo hariho n'abandi benshi cyane bagwaye ngo bifuza gusengerwa ngo kandi bamaze igihe basengerwa ngo ariko byanse ko bakira ngo rero ngo bibaza yuko ndabasengeye ngo bibizera yuko ndabasengeye nabo uko n'uwo yari yasengewe kenshi cyane ngo guhera kera ngo biranka ko akira ariko kubera ngo namusenge ngo yakize ngo rero ngo nugaruke ngo dufashe ngo usengere n'abandi ngo nabo ngo baraja gukira ariko ndababwira oya jenege ntacyo nakoze navuze gusa mu izina rya Yesu Kristo namusohoye mu izina rya Yesu Kristo ariko sinigwa ndababwira byose ngana byagenze mbona muri nayo ndababwira byose ariko ndabwira je navuze mu izina rya Yesu Kristo gusa nta kindi nakoze bacarambwe ngo ntacyo ngo nuze ngo n'abandi ngo basengere ngo ngo wasenge uko wasengeye ngo nabo nyine barakira ndavuga ni byiza ko mubibona gutyo namuga mugarega abantu bose basohotse mu rushengero nta n'umwe gisigayemo ngo ntacyo ngo turabahamagara ariko mu mwanya nyine muri iyo ndoto mbona koko babahamagaye mbona abantu benshi cyane ko barinjira ahubwo mbona rwa rushengero ruruzuye gushika no hanze abantu babaye benshi cyane rero tuko turagenda bukebuke na mudamu ambwiye ngo nsubire inyuma tugiye nabona urushengero rwuzuye gushika n'abantu bari hanze aho hasigaye nk'imetero nka 10 ngo tubashikire nibuka ngo yuko nambaye y'amashenete na y'amahereni na y'amabage kandi ntajya mu rushengero rwa Pentecote ndavyambaye rero mbona mbwiye wa mudamu nzanba ahubwo n'ijwi rimbwiye ngo rega ngo naho bagende ko basengera ariko kabasengero vyambaye ngo ntibashobora gukira ngo ntibakira numva rero kare nsubira inyuma rero bazi ngenda bikure hamwe meze nshobore kwinjira mu rugo rushengero ariko ndavuga ariko nanje urushengero senga muri Pentecote ariko urumva nguma kuza kubiga ngo kandi hari abana sengeye barakira ariko numva ngo n'ubuntu gusa bwakoretse sukubera nari bari gukira ariko ngo n'ubuntu nagiriwe kugira ngo ndabasengere bakire rero numva umwanya nyene ninsubira inyuma ndabikure hanyuma mpeze ninjire ndabwira wa mudamu ntacaka ndakubwira ngo dusubira inyuma gatoyi ariko ngo sinamubwira yuko twosubira inyuma ndabikure je nari nzi icyo ngiye gukura ya mabage na amashenete n'amahena nambaye ariko sinamubwira nambwe ngo dusubira inyuma hagiye inyuma gato icyo nkora hama arankurikira turasubira inyuma aranyima ntanambaye ati kubera iki turasubira inyuma ndabona ndagenda turicara ahantu kuntuze kuga ahantu nko kwibuye canke kugatebe kari sinamwe nabana nko mu nzira hande y'inzira nibaza ko ari kwibuye ariko ndamubwira turicara aho hantu ariko nguma nimva ijwi rimwe ngo rega ngo nibasengera ngo vyambaye ngo ntibari gukira kuko mba neko ndasaba amavuta neko ndasaba kubohoka neko ndasaba Imana nkura kubigirwamana nubo je nuba ntabibona wewe uzi byose kuvuga neko nasenga mbiza amahenete n'amahereni oya je nasenga Imana gutyo gusa ndayibwira Imana nkure ko ibitari byiza no byabiri kuri jewe rero Imana mwijyo ni Imana nziza itubonera kure kandi yadukunda cyane kandi dutwara mu rukundo no mu mbabazi zayo itwengenga rero mbona naho twice ngaho hantu no mudamu yamajwi agumanzamo cyane ngo niyo ndabasenga ndavyambaye ngo ntibari gukira rero mbona rero niko ndakura mu sakoshi akantu ndashiramo ndagereza uwo mudamu ngo afashe ariko wewe Imana nakukugura kubera iki we ntasanze woza ibintu by'amabijo ndakamwugururira ndamubwira nze ndaguha uzuranshyiriramo mbona nkura ihereni rimwe buke ndagiye yambura mpereza wa mudamu anshiriramo nkura irindi ndamuhereza anshiriramo
ndakura shenete anshiriramo, ndakura amabage anshiriramo. Maze guheza kubikura vyose niho rero naza mbona acarampereza ndakugara, ndakugenda ndashira muri ya sakoshi, mpeje kubishiramwo nca ndikangura. Nkengurukira Imana yo mwijuru yuko yangira ubuntu budasanzwe. Bene data ikampishurira iryo banga. Ni kenshi cyane duharira, ni kenshi cyane ndetse ntawe ari waraje ngo abinyigishe ngo mwambwire ngo kwambara kinete nibi, ariko hari ikintu Imana yari yaransizemwo. Mwumviye ko ngiye nko mwishingo rya Pentecote sinavyambara naheza mpengere nsohotse gaca ndabikura, ndiko nditegura kugendayo nkabikura. Rero Imana mwijuru ni Imana nziza cyane. Muri makurumba hari umutima mwe mu Mana yarambwira ko atari byiza kuvyambara, ariko je nkakomantaza umutima nkuko iyo jambo ry'Imana ahora ndarisoma ndetse nkanagigisha ko, ariko niyo ndiko ndigisha ku bintu byerekeye kwiyambura ibigirwamana nukuvuga natumireza ku bindi. Ariko uwo munsi indashima Imana mwijuru rero ko yangiriye neza, ikazi kampisha ko nivyo nari nambaye nanje ubwanje bitari byiza imbere y'Imana. Kuko ndiko nasinga Imana ngendere, Imana impishurire ica mpishuriye sico naziga. Murumva ko mpishuriye iki nico naziga, sinabona nico nziga rega Imana n'uzi byose, ubona ibidukwire n'ibitadukwire imbere y'inyonga zawe. Ariko sinarinze kwiza kuza kumbwira ngo ya shenete wambaye. Kuna nambara amashenete y'inzahabu, nambara amahereni y'inzahabu, nambara amabage y'inzahabu, narabikunda. Imana ikakimpa n'uburyo bw'ushaka kubigura. Ariko Imana mwijuru nishimwe cyane. Igihe cyayo kigeze yangejeje neza, iza inyengenga imbwira mu rukundo rwinshi, irampishurira yuko ibyo bintu nambaye bitabereye imbere y'inyonga zayo, yuko bituma ndetse n'amavuta atambako. Renda kingurukira Imana mwijuru cyane. Bene data nshimira iyo mwijuru yangiriye neza, ikanabishiramwo ngashobora kubikurana umunezero, nkumva ko ari ubuntu ngiriwe, ko atakiriwe kiramba ko kugira ngo iyo shenete canke iyo herene ndaryambure canke amabage yandi ndayambure. Rero Yesu nahabwa iciro ciwe cyose, yangiriye neza, ikantereteka muri ubwo buryo, ikanshoboza gukura ivyo bintu. Maze kubikura bene data numvise umunezero udasanzwe. Maze gufata amabiju yandi nari mfise atarayinzahabu, nkabona ndasize mu sashe, nkagenda nkabita muri pubere. Bene data numvise umunezero udasanzwe, kuko urumva Imana yambwiye ndabikure, sinakubishira abandi ngo bavyambare, kuko nahise byinshi nimba ari ibintu bitandukanye byo kwambara. Naho atarabaye amazahabu gusa amashenete y'amazahabu canke amahereni y'inzahabu nari mfise n'ibindi nashaka kwambara bijanye n'impuzu zitandukanye. Ariko Yesu yangiriye neza ko yaje kumpishurira kwiyambura, kuko Yesu yaturemye birahagije, tutagiye gushira ku ibindi. Amen. Nishimwe cyane kuko yaturemye gushoza mu buryo bwinshi, tukambara izo mpuzu nziza, tugasogoza agashatsi neza. Nuko ibyo birakwiye inshuti z'Imana. Yesu yarakoze cyane. Naringize iyo byo kugira ngo nawe naho uri kuranigana mu buryo ushaka ko arabyigishwe cyangwa utabyigishijwe, ariko nagada kugira yuko Imana yampishuriye yuko icyo ntu cyo kwambara iya mashenete, gutobora amatwi tugashiramwe ayo mahereni, Imana yampishuriye ko atari byiza. Benda shimira Imana mwijuru cyane, byukuri ngarutse kwishimira kuko nabonye sinari kureka kuyumvira yangiriye neza. Ndetse mvuye no kubita ico nacyo Imana ishimwe cyane ko ndacibutse, mvuye kubita ayo mabiju yandi muri pubere. Imana ishimwe cyane, numvise umunezero udasanzwe, numvise umunezero mwinshi kandi mwinshi cyane gose. Kubera iki? Kuko hari umunezero ntosha no gusigura, ko numvise mfise umunezero mwinshi kuko bera iyo mabiju yandi yose nayegeranije yari nk'ama all plaque, hari nk'abantu by'ibidede n'ibindi, ariko mbona ngiye nkabita numva umunezero urandenze, kubera umunezero uvuye ku Mana, kuko nagize kumvira. Rero ndakingurukira Imana yo mwijuru cyane, yankize indwara nyinshi, yampaye umwana inyuma y'imyaka 10 ya mariage. Ndayikengurukira cyane gose mu bitangaza, naho nyene nkuko nyene atabuganga atabavuzi badufashije, nabo nyene Imana bakoresha ni vyiza cyane. Ariko uko narasabye Imana umwana kuko abandi bavye bose baronka. Imana ishimwe cyane. Umunsi umwe twabyose dufise inda, kandi byukuri umuhungu wacu ni umuhungu musore cyane. Sivyo byonyene, nagize igitero cy'umutima, gushika na umutima ugira kuri 98% ngo turike. Imana yazirawukiza. Nagize ibitero byinshi cyane, ngwara hepatite C, Imana zirankiza.
ndakenguruka Imana yo mwijuru cyane rero kuko Imana yo mwijuru ntiyankijije indwara gusa ariko naho nivyo bigirwamana nabyo yarabinyambuye ndayishimira cyane rero ndayicyubaro cyawe cyose mwene data wamenye Kristo Yesu fata Imana wamenye ni ukuri Imana wamenye ni ukuri izogenda kugira neza ariko icyo dusaba nikiye guca bugufi tukayibaza tukayisiguza abana abantu bashaka kutubwira ntitwumve ariko Imana itubwira mu rukundo rwinshi itubwira n'ubugwa neza mu mahoro menshi kandi kongera mwe mu Imana kaza kabitwemeza rero yariyo ntahe nagomba ndagushikirize nawe nimba ufite ikibazo cyo gutahura mwene data wegera Imana kandi je yabimpishurira binyereka mbona ndiko ndabyiyambura ndabona neza ntakekeranya yuko ari Imana yavuganye nanje rero Imana iguhezagire cyane ujya kwakira message kandi yongera ubushobozi reka dusenga Imana urakoze Imana isumba byose urakoze Imana ishobora byose ndagushimiye cyane data wera kungiri ubuntu Mana yanje ukanyemerera kugira ngo intahe y'ibyiza wangiriye Mana yanje ishikira abandi Mana ndasenge umuntu wese aza kuvyumva n'uzovyumva mu izina rya Yesu Kristo data wera ugenda umushoboze Mana ugenda umutahuze mwami ko ni kenshi cyane tugenda mu kutamenya ni kenshi cyane Mana tugenda no mu kwirengagiza ni kenshi cyane mwami wanje Mana tugenda no mu gukomanaza umutima mwami ariko kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rw'iki n'ubuntu bwawe bw'iki cyane Mana yanje utubwira twebwe abanyantege nke turi muri ino si mwami data wera ukaza ukatwebwe dutahuza mwe mu wawe akaza akatwemeza nk'uko bidusezeraniye mwami reka ugire neza abantu datwa neza ugenda urabigisha Mana yanje kuko uri Imana yacu utwigisha kandi ukatwigisha neza mwami na cyane cyane ukomeze tunatubohore Mana yanje ko datubwira neza twebwe gutahura kwacu ni guke n'ubwenge bwacu bugarukira hagufi cyane mwami ariko ni wowe bwenge kandi ushoboye byose ndagushima Mana yanje kuba bishoboye muri jewe Mana yanje n'abandi bose uranabishoboye icyubaro cyose kikugarukire datubwira neza ni mu izina rya Yesu duseka nsenze kandi ndagushimira cyane ko bise kwiga kwa datubwira ndavuga ni amen amen amen